uno musi numva shaka ko cyaga ikintu cyanyigishije ikintu gikomeye mu buzima. Abanyisirayeli igihe Imana bakorera igitangaza cyo kugabura ikiyaga gitukura imbere yabo, je nawe twibaza yuko natubwiye tuba tuhari tubonye ikiyaga gitukura cigabuye ko twari guca tugisimbiramwo tukagiramo twarengana. Mugabo sivyo, iyumviro iri imbere y'ikiyaga Tanganyika ukajona pup irigabuyemo kabiri, wewe wokwinjiramo tureke guhendana, wokwinjiramo deje ngira ko kwinjira hagati amazi, deje amazi igihome cy'amazi wokwinjiramo. Je nawe ndabizi ko tutokwinjiramo. Abanyisirayeli igihe Imana bagaburira ikiyaga gitukura, igituma bashoboye kuyinjiramwo rapidement kandi pam spontané, ntibayinjiyemwo par la foi kuko bubasha Imana canke banezererewe igitangaza, bayinjiyemwo vuba kuko igitero cyari inyuma yabo giteye ubwoba. Inyuma yabo hari igitero giteye ubwoba cyagaragara nk'ingorane. Mu gice gitero cyari inyuma yabo cyagaragara nk'ingorane, nico cyatumye baprofita igitangaza Imana yakoze mu maso yabo imbere ya mu maso yabo. Nikimenyamenye indirimbo yishimwe bayiririmbye baja bashitse higi, mugaba kiri imbere y'amazi ntibaririmbye. Rero ibintu bishika mu buzima bwawe ntiwihute kubizina, ntiwihute kubiha izina ribi, ntiwihute kubyita ibigeragezo n'ingorane n'ibiki, ntubuze icyo bije gukora. Hariho ibibanza byiza uzokwinjizwamo n'ibintu wita ingorane, kandi umunsi ivyo bibanza vyiza vyo ku presence iyo ngorane itari inyuma yawe iriko irakwirukanza atavyo wogira. Umuntu umwe niwe yavuze ngo abantu twiruka bivanye n'ubunini bw'imbwa iriko iratwirukanza. Plus imbwa ni ikwirukanza iba nini gusumba, plus udekuvra quel point ushobora kwiruka gose gusumba. Rero amasituation ari mu buzima bwawe juste ko utayakunze kubera ameze ukuntu ntucuvuga oh Imana yampevye, Imana yagize iki. Abanyisirayeli ntabigwanisha bari bafise, nta kintu kimwe barafise cyari gushobora kuresista imbere y'igisoda cya mbere cyari gikomeye ku isi yose cya Egypt cya Farao. Mugabo inguvu za Farao hagucika izibica byacitse iziba motiva kwinjira mu gitangaza Imana yabakoreye. Uno munsi ndabazaniye akantu supesiyale kandi namwebwe murakumva ko kumutse. Aba batipe b'Isirayeli bashitse ku kiyaga gitukura, barabwira Mose bati Mose none tugire gute, murabaye Bugesera. Niko guca rero Imana ibwira Mose iti ramvura inkoni, kiruko ndakubwiye ikiyaga bazababona ciciyemwo kubiri. Abanyisirayeli baca ahantu humutse, hirya no hino hari ibihome bibiri vy'amazi. Farao rero aca arakomanda ingabo ziwe ati bakurikire. Iyo yari sinyare y'umuzagazaga ati bamonteko. Aba batipe bagenda nk'abasazi, bari bafise ibintu bita amashariyo, amafarasi azi kwiruka nk'ubumara. Amashariyo nico bita mu Kirundi mikogote. Mwumva akantu, iki gisirikare ca Farao cari ca mbere kw'isi gikomeye. Baca barinjira mu mazi rero bati tugomba tubatsindeyo. Murabona yuko bari basigaje gatoya kugira ngo bashikire kuko aya mafarasi yariruka gose. Bari bageze mu kiyaga hagati wa mpayinka. Abanyisirayeli bati karabaye baradushikiriye noneho. Bashitse hakurya neza, Imana ibwira Mose iti subira uramvure ya nkoni. Aba batipe nabo ntibari bazi bigomba bibe, baguma babamonta ko aso, murababona bapfuvye. Batenga bariya Mose baradushikiriye. Imana ikibagirira akantu babatipe, ya mikogoti itangura gutsita, kuroka, kwega wapi. Bibiliya ivuga ngo Imana ituma amagurudumu y'imikogote yabo afata, amagurudumu n'amapine. Ngwiyo mikogote rero ntiyaba igikwegeka neza. Maze abanyegiputa baravuga bati enda ingo duhunge mw'abahungu, tureke Abisirayeli kuko Uhoraho abatabara ari we atugwanya. Aho bariko baravugana bari mu kiyaga hagati, ya mikogote yabo yabanye ntibasubira inyuma. Urumva naho bari gusubira inyuma vyari kugorana. Imana isubira ibarira Mose iti ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga.
ya mazi aca ateranira ku banyegiputa n'imikogote yabo, maze abanyegiputa bagiye guhunga, uhoraho abacurikiraniriza mu kiyaga hagati. Izo ngabo za Farawo zose ntiharokoka n'umwe, nta n'uwagiye kubara inkuru. Iyi nkuru muyisanga mu gitabo c'Ukuvayo igice ca 4 guhera ku murongo wa mbere. Kwari ukubibutsa iki gisomwa, ariko icigwa nyamukuru muza mwacumvise. Abo banyisirayeli bari bagiye mu gihugu c'isezerano, mu gihugu c'amata n'ubuki, ariko ntivyoroshe kugira ngo bagende. Ubwa mbere kugira ngo Farawo arinda barekura, Imana yonyene yagize iti ni jewe nzokomantaza umutima wa Farawo kugira ngo niheshe icubahiro. Ubwa mbere Mose aragenda ati rekura abo bantu, Farawo aranga. Ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane, gushika kuri 10. Ku ncuro 10 niho yemeye kubarekura. Abarekuye rero voilà, niho izi ngabo za Farawo zaca zibakurikira. Umvise yuko aba banyisirayeli batingiye mu mazi kubera ukwizera canke kubera ko bagomba bajabuke bakire, bemeye kujabuka n'ingoga kubera izi ngabo za Farawo zagomba zibashikire. Voilà, reka rero tubiroranishe n'ubuzima tubayemo. Abo basirikare ba Farawo tubagereranye n'ibibazo byose dufise mu gihugu c'u Burundi. Ibibazo biriko biratuma tudashika muri bwa Burundi bushasha, bwa Burundi bwiza, bwa Burundi bw'abantu basubije hamwe, bwa Burundi bw'amahoro, bwa Burundi bw'iterambere rirama. Ingabo za Farawo rero murumva yuko zitagomba ko tubishika ku ivyo vyose. Rero izi ngabo ni nziza, zirakenewe, kuko nizo ziriko ziratuma bwa bwoba buhera, nizo ziriko ziratuma cya gitambara cari kidufutse ku maso cuguruka. Izi ngabo za Farawo arivyo bibazo dufise, ntawe utazibona, ibibazo ntawe utabibona, kandi twese biraduhangayikishije, biratubabaje, biradutuntuje. Turavuga duti none tugiye kuba bande, turahonye. Imana iravuga iciye mu musavyi wayo Mose, hanyuma arangura inkoni, ikiyaga kiriyugurura. Ikiyaga ciyuguruye, naho inzira yari ibonetse, mwibaza yuko vyari vyoroshe kucinjiramwo. Amadinozoro niyo yari vya bifi binini vy'ibibarene bari kugira bati ibi bifi ntibigenda bitatu, maze n'ibindi bikoko vyose bibe biba mu mazi. Murumva yuko bari gutinya canke bagahava bakekeranya kwinjira muri ayo mazi. Ariko kubera ico gisirikare ca Farawo barayinjiramwo bariruka. Aha rero abanyisirayeli bari bafisemwo amahitamwo abiri: gutinya guca muri rwa ruzi rwari rwigabuyemwo kubiri, kandi mu buryo bw'igitangaza, mu buryo butamenyerewe. Bagira bati no, vya bikoko, vya bipopotame, vya barene biratwirahira. Bati naho Imana ariyo yabwiye Mose ngo tugende, ati wapi. Canke naho bakavuga bati basha, hako duca muri ayo mazi ngo turibwe n'ibikoko. Izi ngabo za Farawo nizigombe zitumarire ngaha. Ico bahisemwo rero, bahisemwo kwizera rya jambo Imana yaha Mose. Baragira bati Imana iza kubiri kumwe natwe, twizere ko dushika ku nkengera. Atwe Barundi no musi turiko tugomba kwinjira mu gihugu c'isezerano, igihugu gishasha, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu c'iterambere, igihugu duhuriyemo twese, igihugu impetso ya twese. Babasirikare ba Farawo baradukikuje hirya no hino. Aha ndavuga ingorane zidukikije hirya no hino. Hari n'ijambo ry'Imana rivuga mu kutwereka ico twokora kugira ngo dushika mw'ico gihugu c'isezerano canke ico gihugu twipfuza gushikamwo. Iyo ndamaze kuvyerekana muri ya foromire mu rugendo rw'1066. Imana idusaba kwicisha bugufi. Naragerageje kuvyerekana abantu b'Imana.
mwibuke bwa buzima bw'ikinyabwoya n'ikinyugunyugu, mwibuke rya jambo ingene rivuga ngo niyo abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakava mu ngeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru mparira ivyaha vyabo nkize n'igihugu cabo. Ingoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo wa 14. Twarabonye no muri Yoweri igice ca kabiri ku murongo wa 12 aho ijambo ry'Imana rivuga ngo naho bigeze iyo hose ngo enda nimugirente fwara imyisonzeshe n'ibindi bikurikira. Ivyo ndamaze kubibashikirako. Ubu rero dufise amahitamwo angahe? Abiri. Ingorane turimo gukena ibi biriya twazigereranije n'aba basirikare ba Farawo. Turahitamwo kwicwa, kumererwa nabi, kubabaja baba basirikare ba Farawo canke bizi ingorane canke dukurikize iki jambo ry'Imana rivuga. Iri jambo ry'Imana dutangure turishire mu ngiro, dutangure urugendo rw'amahoro neza neza rwafunga buso, canke aba basirikare ba Farawo murabizeye nta ngorane bariko barabatera n'abantu beza. Aha murumva yuko dutegerezwa guhitamwo. Inyigisho igira kabiri ni iya Farawo. Farawo yaragiye hajya arakomantaza umutima, ntamenye yuko Imana ariyo yamugiriye akantu kugukomantaza umutima. Ivyo yabigize kugira ngo yiheshe icubahiro. Gukomantaza umutima rero kwa Farawo kwahavuye ariko gutuma abanyisirayeli barekugwa barigira. Tukuma dusemerera ku munsi duti sene de defted, emera ibiganiro, emera uganire n'abandi. Abarundi bararushe, abarundi baramerewe nabi, abarundi bariko baraniha, abarundi ntibagira iki ntibagira kiriya, baramerewe nabi. Tutitabara sene de defted, wemera ibiganiro. Tuti bigiye inama bigira Imana. Sene de defted yarakomantaje umutima uba beto. Kugira ikomantaje umutima rero nk'uko kose siyo yavyiteye, ni Imana. Ubu aho ibintu bigeze kubera gukomantaza uwo mutima nka beto, nta murundi numwe kiretse umuntu yasinzikajwe na ya anestezi, nta murundi numwe atarabona yuko igihugu kigeze aho umwasi ashaka. Nta murundi numwe atabona yuko hakwiye ko hoba ibiganiro, kiretse gusa uwasinzikajwe na ya anestezi. Twese dusigaye ubu hariho ibiriko biratubohera ku mugozi umwe. Igitoro tukibura twese, isukari tuyibura twese, amadovize tuyabura twese, ubukene buri kuri twese, ubushomeri buri kuri twese, amatara n'amazi bibura kuri twese. None abantu b'Imana ntimwumva yuko ari umugozi udutekereye hamwe? Reka rero ibi bitugoye tubigereranye na rwa rubwa runini, uko urwo rubwa rutera rutwirukana, uko abo basirikare ba Farawo batera batwirukana, nivyo biriko biradukomeza, nivyo biriko biratuma tuja hamwe mu vyiyumviro, eka mbere bigatuma n'ibikorwa kanaka tugomba gukora tubanza guhuza umutima n'inama kugira ngo tubikore. Baca umugani ngo ibigiye inama bigira Imana, kandi ngo ntabajana batabisezeranye. Mutahure yuko rero izi ngorane ari ziriko ziradutahuza ivyo tutari tuzi, amaso yacu akuguruka, kandi tugatahura ko urugamba rwo gushika kuri rya hangiro ry'amahoro arama n'iterambere birama kuri twese dutegerezwa kubiharanira turi kumwe. Aba basirikare ba Farawo canke izi ngorane hari ubutarababona, hari ubutarazibona. Harageze rero ko abarundi tugira urunani rw'intamenwa, maze
tukikurako abasirikare ba Farawo, maze tukikurako izi ngorane. Mwibuke yuko forumire tuyifise, hasigaye yuko tuyikoresha. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Nibagire yuko izi ngorane ari motivation, ari ibituma, ari ibintu biriko biradusunikira ku nyishu, n'ibintu biriko biratera bitwegereza ya masezerano Imana yasezeranira igihugu c'u Burundi.